iyo wateye umwansi nawe ukamubabaza, iyo yaje kukwihora iyo yaje kukwihora agukorera ikibi kuko aba yibuka ibibi wamukoreye. Yakuronse arakubabaza. Bisigura ngo n'abakristo, umukristo yizeye umwami Yesu, ukaba umuntu yigeze gusenga, ukaba umuntu yigeze kubana n'Imana, hanyuma ukabivamwo, nta mukatera umugongo Imana. Satani n'abakozi biwe iyo bakuronse barakubabaza. Iyo tubona ibintu biguma biyangara, ibintu biguma biba bibi, dusubire turabe inyuma, twiyumvire mbega kubera iki ibi bintu biriko biratubako, kubera iki ibi byago biguma ari byinshi. Nuko twateye umugongo Imana, twateye umugongo Imana, dukora ibyankwa n'Imana. Nk'enda babwire, iyo turiko dukora ibyaha, nukuri Imana iva mu gihugu, iva mu muryango, ikagenda, iva mu bugingo bw'umuntu ikagenda. Haleluya, ikavamwo. Kubera iki? Kubera twanse gukora uko ijambo ry'Imana ririko riravuga. Turiba, turasambana, turica, turabesha, tuzuye inzigo, tuzuye ishari, twuzuye kugira nabi gusa. Nonaho Imana ivyo mwibatse ko yoza ikabirenza amaso ikaza igahezagira abantu? Ntibikunda. Imana ni Imana igendera ku maprincipe yayo. Haleluya. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira reka dusenge. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe nkuri nahaza, nje imbere yawe ndirimba ishimwe ryawe, nkuririmba vuga urukundo rwawe n'imbabazi zawe zitangaje, tugirira uko bukeye n'uko bwije. N'ubu tugiriye imbabazi nawe kubona uturemeye uyu munsi Mana. Tugiriwe imbabazi nawe kubona mwami Imana waturindiye mu itiro. Tugiriwe imbabazi kubona uyu munsi uturemeye ivyiza tuza kugenderamo, uko ndazi neza mwami Imana ko ata muntu n'umwe yaremwe yo kwikoresha ibyo agomba, kuko ni wewe utuma dukora ivyiza, ndetse n'impwemu duhema tuzihabwa nawe. Intambuko zacu niwe uzirongora. Utemeye ko umuntu abaho ntiyobaho, utemeye ko mwami wanje ahaguruka ngo agene ntivyokunda. Ivyo vyose turabigushimiye nk'abana bawe. Rero naka kanya k'ijambo ndagushimiye ko ari wowe ukaduhaye, kandi ndazi neza ntakekeranya kukaza kutubera inyungu. Ushimwe kandi wubahwe muri vyose na hose, mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Ijambo Imana impaye kuganira namwe riravuga ngo iyo utaye Imana ugira ibyago byinshi. Iyo uteye umugongo Imana nukuri impera n'imperuka iba mbi kuri wewe. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza igice c'10, turahera ku murongo wa 6 dushikane ku murongo w'9. Haravuga ngo gusubira inyuma kw'Abisirayeli no kwihana kwabo. Maze Abisirayeli bongera gukora ibibi imbere y'Uhoraho, basenga za Bayali, za Ashitaroti, imana z'i Siriya, iz'i Sidoni, iz'i Mowabu, izo Abamoni n'iz'Abafilisitiya, bata Uhoraho ntibaba bakimukurikira. Uhoraho ashavurira cyane Abisirayeli, abatanga mu maboko y'Abafilisitiya no mu y'Abamoni. Muri uwo mwaka bacunaguza Abisirayeli, barabahahaza, bamara imyaka 18 bagirira nabi Abisirayeli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu c'Abamori i Gileyadi. Hanyuma Abamori bajabuka Yorodani baja gutera Abayuda. Ababenyamini nabo mu miryango y'Abefurayimu bituma Abisirayeli baja mu marushwa arenze urugero. Nibaza ko twogeza ngaha. Urumva
Imana yabanye n'Abanyisirayeli, yabanye n'Abanyisirayeli, ibagirira neza, ibagwanira intambara. Muribuka ingene yabakuye mu gihugu ca Egypte, ingene yabacishije muri burya bugaragwa, ingene yabagaburiye. Imana ibakorera ibintu bikomeye, irabarenganya basi babahagurukiye benshi kubagwanya. Imana irabagwanirira. Muribuka dusoma Gideyoni ingene bari bihebuye, ariko ihagurutsa Gideyoni itsinda abasi babo ikoresheje abantu bakeyi cyane. Ariko Gideyoni amaze gupfa, batera umugongo Imana, basubira inyuma. Mwumvise ko bagiye bakagira iki? Bakizera imana z'abanyamahanga, bibabaza umutima w'Imana. Biravuga ati aba bantu niyeretse ibiheta-ngabo kenshi, aba bantu nagwaniriye, baguma bagira iki? Bantera umugongo. Hanyuma bagira imibabaro ikomeye. Imana irabatanga, irabareka. Haleluya. Imana iva mu gihugu, aba bantu bahura n'ibibazo bikomeye, barababara, barababazwa gose gose. Mwumvise ko ngaho ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo barabacunaguza. Haleluya. Ariko urazi iyo wateye umwansi nawe ukamubabaza, iyo yaje kukwihora, iyo yaje kukwihora agukorera ikibi, kuko aba yibuka ibibi wamukoreye. Yakuronse arakubabaza. Bisigura ngo n'Abakristo, umukristo yizeye umwami Yesu, ukaba umuntu yigeze gusenga, ukaba umuntu yigeze kubana n'Imana, hanyuma ukabivamwo, nta mukatera umugongo Imana. Satani n'abakozi biwe iyo bakuronse barakubabaza. Kandi mwibuke ijambo ry'Imana ryatubwira yuko iyo umuntu yihanye ariko akabivamwo akagwa, noneho ngo abadayimoni iyo bagarutse, haza igitero, haza benshi bafise imbaraga zisumba bamwe ba mbere, kugira ngo bakwigarurire, bakubabaze, bagukoresha ibyankwa n'Imana. Haleluya. N'aba Banyisirayeli urumva ko abasi babo baciye bikora. Nyumve ngo Uhoraho ashavurira cyane Abisirayeli, abatanga mu maboko ngo y'Abafilisitiya. Urumva hagurutse ihanga ry'Abafilisitiya, kuko murazi ko bari barabakubise cyane, barabababaza. Ngo no mu y'Abamoni, n'Abamoni barahaguruka, ngo muri uwo mwaka batunaguza Abisirayeli, barabababaza, bamara imyaka 18 babagirira nabi Abisirayeli bose ngo hakurya ya Yorodani. Barababaza imyaka myinshi. Haleluya. Ngo Abamori ngo inga dusome ngaha ku murongo, kuri uyu murongo w'8, ngo muri uwo mwaka arabacunaguza Abisirayeli, barabababaza, bamara imyaka 18 babagirira nabi Abisirayeli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu c'Abamori ngo Gileyadi. Ngo hanyuma Abamori baja buka Yorodani, baja gutera Abayuda, Ababenyamini n'abo mu muryango w'Abefurayimu, ngo bituma Abisirayeli baja mu marushwa arenze. Uravyumvise? Ngo bamara imyaka, urumva imyaka yose 18 bariko barababazwa. Kubera iki? Kubera bateye umugongo Imana. Haleluya. Ingenda babwire abantu b'Imana, iyo tubona ibintu biguma biyangara, ibintu biguma biba bibi, dusubire turabe inyuma, twiyumvire mbega kubera iki ibi bintu biriko biratubako, kubera iki ibi byago biguma ari byinshi. Nuko twateye umugongo Imana, twateye umugongo Imana, dukora ibyankwa n'Imana. Ingenda babwire, iyo turiko dukora ibyaha, iyo turiko dukora ibyaha, nukuri Imana iva mu gihugu, iva mu muryango, ikagenda, iva mu bugingo bw'umuntu ikagenda. Haleluya. Ikavamwo. Kubera iki? Kubera twanse gukora uko ijambo ry'Imana ririko riravuga. Turiba, turasambana, turica, turabesha, tuzuye inzigo, tuzuye ishari, twuzuye kugira nabi gusa. Nonaho Imana ivyo
mwibatse ko yoza ikabirenza amaso ikazi gahezagira abantu. Ntibikunda. Imana ni Imana igendera ku maprincipe yayo. Haleluya. Imana uyiteye umugongo igutera umugongo. Ariko icizi yigarukiye ikugirira neza. Haleluya. Twibuka umugani w'umwana w'icangazi. Ujya mugani ni ibinyene uri kuravuga. Umwana w'icangazi yateye umugongo se. Yateye umugongo se. Agenda akora ibyankwa n'Imana, agenda akora ibintu bibi. Gushika igitondo kimwe wenyene yirimbuye akavuga ati jewe ibi bintu nakoze ni bibi. Ndiko ndasufura uyu munsi, ndiko mbaho ubuzima bubi. Kubera iki? Kubera nase gukora uko data ashaka. Nase gukora uko data ashaka. None uyu munsi ndiko ndasiragori, ndiko ndababara, ndiko ndababazwa, ndashonje, mfashwe, merewe nabi. Ariko yigira inama mu mutima wiwe. Uko biri kose reka nsubire kwa data. Haleluya. Data ndazi ko nahatonyemera nk'umwana aranyemera nk'umukozi ntumenja kumukorera. Ariko Imana siko imeze. Imana n'umuvyeyi mwiza. Imana n'umuvyeyi mwiza. Ikunda abana bayo, ikunda abo yaremye. Igihambaye nuko gusa umuntu ahindukira, akigaya, akabona ko inzira arimwe ari mbi, agahindukirira Imana. Imana imugirira neza. Haleluya. Mugabo ntishobora kugusanga aho wowe uri. Imana ntishobora kugusanga aho wowe uri. Imana ikeneye kugusanga aho mu kibanza cyo, mu kibanza yaguteguriye. Haleluya. Ntigusanga muri ivyo urimwo, ariko bigusaba we ko wigarura ugahindukira ukavuga ngo iyi nzira ndimwo siyo. Imana ntishobora kuhansanga. Imana ishaka mu kibanza yanteguriye, igomba kombamwo. Haleluya. Uyu mwana w'icangaza arigaya, aravuga ati iki kibanza ndimwo sico, nateye umugongo data, ariko reka ndamugarukeko aranyakira anshire mu bakozi biwe. Ariko Imana ntishobora kugushira mu bakozi. Warayizeye ukemera uhinduka icare mu gishasha, ugarutse irakwakira. Haleluya. Haleluya. Kuko igufitiye imbabazi nyinshi. Rero Abisirayeli babona amakuba menshi, babona amagugwa menshi, bacunaguzwa imyaka myinshi kubera bataye Imana. Ese icompa uyu munsi abarundi bene wacu n'abarundi kazi ndetse n'abandi bose banyumva bumva ururimi ndiko ndavuga, ico mu uyu munsi umwe wese yo kwirimbura akavuga ngo iyi nzira ndimwo siyo, reka mpindukirira Imana, ngende uko ijambo ry'Imana rimbwira. Ni wari mu vyaho bivemwo, ni haba ahuri hari ni mu vyago bikomeye, ni mu bibi. Haleluya. Ugaruke ku Mana. Imana iteze ibiganza ibitegeye bose. Haleluya. Haleluya. Imana ibitegeye umuntu uwo ari we wese. Wereka gutera umugongo Imana. Haleluya. Kuko uyiteye umugongo wikwegera ibyaha byinshi, wikegera ibyago byinshi, ariko uyihindukiriye ugirirwa neza. Haleluya. Haleluya. Abantu benshi umunsi bararushe. Abantu benshi umunsi basohoza umutima. Basuhuza umutima. Kubera iki? Kubera bataye Imana. Bataye Imana. Bahungira atariho. Ariko ndakwifuriza guhungira ku Mana. Ndakwifuriza kugaruka ku Mana. Garuka ku rufatiro. Gira umwete, gira ishaka ukurondera Imana. Imana izokugirira neza. Izogukura muri ubwo buzima. Haleluya. 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 Turabona ko imisi yose Abanyisirayeli bati Imana yarabata. Imisi yose bayihindukirira, Imana yabahindukirira ikabagirira neza. Iyo Mana n'uyu munsi ntirahinduka. Uko yakorera neza abantu ko natwe ushaka kudukorera neza. Igihambaye nuko twihana, igihambaye nuko twanka ibyo turimo, tuyihindukirire izotugirira neza. Mana data rugira byose uri mu ijuru. Ndagushima kandi ndagukunda Mana. Uzuye imbabazi, uzuye urukundo, uzuye ubuntu. Ukugana wese, ukuja gutumbereye wese umugirira neza. Mana ndagusavye ikigongwe kuri uyu munsi wa none. Ubabarire ibyaha bya bene wacu, ubabarire ibyaha byose byakozwe Mwami Imana n'abana bawe. Utuharire utaduharuriye.
kandi ndabizi neza we nturicara ku ntebe y'imanza, uracicaye ku ntebe y'ikigongo. Ikigongwe cawe kibe ku bana bawe, basubire kumurikirwa na mpwemu wawe, kugira ngo abahe kwirimbura, abahe kwihana no kwigaya, bave mu vyo barimwo bitari vyiza, ariko tugaruke twese kuri wewe, ko tuzi neza ko muri wewe hari amahoro, hari umunezero, hari umugisha, hari ubwiza, hari ubwenge, hari ugutahura. Uzoba ukoze muvyeyi, ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.